Ainaga shobo jameni. Yeah. This is Big Farias mundinimbo yiwe Maria canke Maria ku bantu bafise ukungene kuntu bahora babivuga. N'indirimbo twabwiye amakuru yayo. By the way ku tukiri munsi kuri w'ejo. kuri Maria nyene. Kuri Marie Mm. twipfuriza abakatolika umunsi mukuru mwiza wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria. Ako ntiwabaye no munsi. Hazije wabaye no munsi. Nta makuru ufise. Turi ku mwanya. Jewe ibintu sindabimenye iyo biriko biraje ibintu. Na cyane cyane gahunda zo mu ijuru. Na cyane cyane izo gahunda vraiment zihora zincanga sometimes sinigeze ndabimenya normally sinigeze ndabimenya ko kuri no munsi ari umunsi mukuru. Na cyane cyane gahunda zo mu ijuru ntazumenya. Mugabo kandi narababwiye ko nzobaha n'amakuru y'umwero. ndashobora kuba nabonye abanyeshuri batariko baraja ku ishuri. Batariko baraja ku ishuri. Hafunika jiuliza jameni kuna nini? Konje, yari kuna nini konje. leo? Wari umunsi mukuru. Banezego cyane gose. Amakuru yo mu ijuru nije nzonda yabazanira. Ivyerekeye ijuru bazoze barayibaza wewe. Narababwiye yuko nzobazanira nayo amakuru y'umuhero w'isi. Yes, dukorera Big Farias muri no ndirimbo yo Maria. Indirimbo twavuze ko ibintu byinshi bitandukanye ku munsi w'ejo. Karimbo karyoce cyane by the way kigiswahili gafise ukuntu gacuraranzwe muri ya midiho nyene. Yindi ishobora kurengana no kujabuka amazi. Ku munsi w'ejo nyene inyuma yo gupostinga ino ndirimbo ku mbuga ziwe yaciye agaruka kandi avuga ngo Maria aje azananye n'imihezagiro myinshi. Maria aje azananye imihezagiro myinshi. Ayo majambo mu kuyavuga aca postinga urukurikirane canke urutonde ico yise World Music Tour. Tuwani gwa rutonde rw'ahantu hatandukanye agiye kuzarakorera ivyo biteramo byose bigiye bitandukanye. Murabibona ngira kuri iyo affiche yamaze kuja hanze, yamaze gushira hanze Big Farias yuko azoba ari tembera muri iyi World Tour ya 2024-2025 mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye za Canada, za USA, Australia, Europe na South Africa. N'amateka adasanzwe kuri Big Farias gushobora kwitegurira ikintu nk'iki. Iyi ni tour si bya bindi bahora babatumira bakaja kuririmba. Iyi ni tour. Iyi ni tour ya OG kabisa. Umusaza yashimye kwishikira kuri tele kugira ngo kano kanatu ashobora kukiyegeraniriza wenyene ubwiwe. Nice Sky ni kubganje na yakiriye nk'inkuru nziza cyane gose. Umugani wiwe yeah, of course umugani wiwe nkuko yabivuze iyi Maria yamuzaniye imihezagiro myinshi ku munsi w'ejo nyene. Uno munsi nyene ukamara kubona yuko Big Fizzo yamaze gutegura ikintu nk'iki World Music Tour. Iki kintu kiba giteguye igihe kinini cyane. Yeah, of course. Si ikintu kiba kije umunsi ni ikintu ahubwo aba yara program yakavuga ngo nzogishira ku mugaragaro umunsi n'uyu isahi ni. Uriko raraba ahantu yagiye ni mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Je nagerageje kwiyumvira eske Big Farias ibi bihugu byose agiye kudupresenta iyi tour yamaze kuronka amaviza yaho kugira ntibizo have biba nka vya bindi vyaba kuri ba Melanin Boy tukabona ngo bazoba bari mu birigi ngo muri concert nta muntu yovyifuriza umuntu nka Big Fizzo kamemba nta n'umuntu yovyifuriza umuntu antukike ikintu Big Fizzo aninza avuga ati reka ndagishire hanze ndagishikiriza abarundi n'abakunzi b'umuziki wanje bakimenye nuko kiba ari ikintu cyaheze yamaze kubona ati birakunda asigaye gusa ko twanshena. So nimba yarinze agipresenta abarundi kuko urabona yuko yagishize no ku mbuga ziwe tumaze umwanya munini yagishize ku mbuga ziwe. Nimba yarinze agipresenta abarundi umuntu nka Big Farias vraiment baze yuko cyamaze gutegurwa Cuba. Nagerageje kuraba kuri no affiche nagerageje kwiyumvira ahantu Big Farias azoronka abantu benshi muri iyi tour ahantu azoba yagiye agakubita kuzuza cyane. Uriko urarabona aho bari hehe muri bino bihugu hagati ya US, Canada, Australia, Europe na South Africa. Ubaza ko ari mu cahe igihugu canke kuwahe mugabane azoba ari uvuga ati ngaha kabisa agasara azoba arimo azokuzuza. Cuba bose hari abarundi hari abakunzi b'umuziki w'u Burundi, hari abakunzi ba Fizzo encore. Bien sûr mvuze umuziki w'u Burundi, mvuze abakunzi b'umuziki w'u Burundi quand même hategezwa kuba harimo abakunzi ba Big Farias. Bien sûr n'abakunzi b'umuziki wa Big Farias en même temps. So novuga ati hose biragoye kuvuga ngo aha ni hazoronka abantu canke hariya ni hazoronka abantu, ariko hose uko biboneka hose azobaronka quand même. Reka nakubwire je ngerageje kwiyumvira hagati ya bino bihugu igihugu cangiye mu kwiyumvira canje mu kwiyumvira ko hazoronka abantu benshi
yabaye South Africa kubera iki sinibaza ko hari ahantu na hamwe muri bino bihugu hari abantu benshi bava mu gihugu c'u Burundi bava mu gihugu c'u Rwanda bava muri East Africa nko muri South Africa urisiyo ubundi South Africa tutaranamenya n'ibintu vy'amaviza vy'abarundi ngo baja mu bindi bihugu vy'abindi habara abantu bake wumva ngo kwanaka barasa umuntu ari hanze vy'abara makaha South Africa barundi barajayo kandi ku bwinshi ni muri South Africa hageze ahantu uno kano kanya hari abarundi babagwiza tunga hari abarundi bavyariyeyo bagira imiryango ku buryo binagoye kumenya gushobora kubatandukanya kwa abarundi abana babo bavukiye hariya bakurira hariya batazi kuvuga n'urundi rurimi atari ururimi ruvugwa hariya muri South Africa ku buryo uburundi bufise community nini cyane muri South Africa ariko kibaba twibukanye hagati y'uyu mugabane wa Canada hamwe na USA muri no minsi bamaze iminsi badukorera amateka mu kutwereka yuko bakunda kandi bashigikira cyane umuziki w'u Burundi rero ahantu rero niho cyane cyane nshaka guhagarara aha muri Canada no muri USA izi nguvu bariko baratwereka urukundo bariko barerekana bafitiye umuziki w'u Burundi ndiko ndagira ubwoba ahubwo ko bazoryoherwa cyane bazaba benshi hama dusange bitagenze neza razandi handi tuvuye muri South Africa kuko by the way ya présence ama continent uretse muri South Africa ya prestige ahandi yavuze US ashobora kuja mu bihugu byinshi mu ma etat menshi atandukanye yo muri USA bien sûr muri Europe igizwe n'ibihugu byinshi ashobora kuja mu bihugu byinshi bitandukanye bigize Europe je ndibaza yuko inyuma ya kino kintu Farious yituwa hakiri ibindi bintu byinshi byinyegeje tutarabona ntituramenya abandi bantu bazofashanya kuririmba muri no tour kuko uko birikoze nazozikora na wenyene yoruha kandi ni henshi azozunguruka ahantu henshi agiye atandukanye yoruha cyane abwirizwa kuja South Africa abanza arabeti ni wahe muririmbyi abantu abafana ba South Africa wundi no bazanira nimba ruwo bizosaba ko akura mu Burundi nimba ruwo bizosaba yuko atora hariya nyene kuko nabo basanzwe bafite abafana babo nako abaririmbyi babo bakunda maybe bava muri bino bihugu amutore hariya nyene canke agiye muri Europa akaraba abandi baririmbyi hari abaririmbyi benshi bagiyeyo ba Kebi Boy hari abaririmbyi benshi bagiye mu yindi migabane za Canada babayo ya Jamari hariho abantu bagiye za US bande nibaza yuko bajya muri kano kanya nabo bagiye kuronka umwanya wo gushobora kugira appearance canke kugaragara ku ma stage kuko Big Farious agashima kino kintu kucikorana wenyene uko biri kose azoruha nibaza yuko kino kintu abwiritse kuba yaracimviriye ko ukuntu apa yo kuruha reka ndabwira ikintu kimwe nta muntu akundwa na bose bien sûr apa yo kuruha bari abantu bari hariya bakundana hagati yabo sinzi ko barakubwira ukungena aba barundi bashitse hanze bakundana hagati yabo wone shaka kenshi usanga nka bose nka presque nka bose bazinanye cyane barakundana barazinanye guca utora umwe muri bo mu basanzwe bakunda dushobora ko twe no mu Burundi kuba tutamunzi by the way maze imisi ngerageza kugira ubushakashatsi ndaba hirya no hino hari abaririmbyi benshi n'abaririmbyi kazi tutazi mu Burundi yuko ari abarundi canke ari abarundi kazi mugabo bakaze mu bindi bihugu muri za Canada muri za USA ugasanga bari hariya nyene bafise abavyeyi peut-être bavukiye abavyeyi babo bavino mugabo hariya bafise influence nini ari bo basigara bemanga ko ari abarundi n'abarundi kazi mugabo hariya ugasanga basanzwe bafise fan base basanzwe bafise influence dasanzwe wana shaka ugasanga ino nta ntibanazwi gose ngitunabazi tubazi benshi muri bo ntitubazi mugabo Big Farious arabazi umwe mubona ariko ndaraba kuri uno munsi mubona ariko ndakurikirana kuri uno munsi nabonye neza yuko Big Farious amuzi biciye kubona yuko Big Farious yagiye gukomanta kuri YouTube yiwe n'umukobwa yitwa Aiza asanzwe aririmba aba muri Canada asanzwe aririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nibaza yuko umunsi umwe tuzobategurira kino kiganiro turi kumwe na bano turiko tuvuga kuri bano baririmbyi baba hanze mu bihugu byinshi bitandukanye uyu Aiza mu ndirimbo yiwe yanditse yitwa Sovereignty ikaba ari nayo ndirimbo ifise abantu benshi bayiravye no mukobwa azi kuririmba cane gose Big Farious yaraje muri commentaire arandikamo muri iyo ndirimbo aragerageza kwerekana yuko amuzi kandi arokonesa yuko afise ingabirane idasanzwe so kuri uwo Aiza
nibaza yuko atari nawe gusa burya Big Farious ni umuririmbyi yitaho cyane kumenya abandi baririmbyi. Fizzo ndakunda kubwira abantu n'umu underground wo mu Burundi abamuzi, umu underground ari ruguru akira kuba afise ingabirano gusa. So bano bantu bariko bararirimba bari mu bindi bihugu arabazi kandi ndizera ko azobazana kandi nasiskaye nibaza ko nibaza yuko yarinze ya bien sûr byo byiza cyane kandi ivyo namufasha ku ruhande rwiwe no guteza imbere izingabirano. Ya bien sûr kubateza imbere gutuma natwebwe tubamenya bien sûr kuko akoze ikintu hari yadutegerezwa kumenya ingene vyari vyifashe, tutegezwa gushikiriza abakunzi b'umuziki w'u Burundi, tugezwa kubabwira ingene ibintu vyari bimeze. Nibaza yuko arondeye barya abantu nyene bafise fan base canke bazwi cyane muri ibi bihugu azotemberamwo bizomufasha guteramisha abantu kutaruha cyane kuko deja urabona yuko ari urugendo rurerure. Ikindi kintu kandi bizo abikoreyemwo ku branding abo baririmbyi bagiye batandukanye tutazi bafise fan base hari anye b'abarundi byo bavyiza cyane cyane yuko asanzwe abikora mu gusupporting impano zikiri ntoyi na cyane yuko ari akunda impano Big Farious, akunda impano cyane uri kurabiraba ninge nagerageza gupushinga abagenzi biwe, urabona yuko ibi bintu abikorana umutima kandi abikunze. So iki kintu yagiteguye Cubaba, iki kintu yagiteguye kandi nkuko babivuze si ikintu kiba giteguye no munsi canke ejo, nimba yagiteguye sûr et certain yuko yagiteguye neza. Tukiriko turavuga kuri iki kintu Nice Sky ngo bampereze ku kintu kimwe jewe cankoze ku mutima cyane kuri bano baririmbyi bamuka mu Burundi batanavukiyeyo mugabo afise abavyeyi b'abarundi maybe kibo mu bintu vyanyoheye, kibo mu bintu vyankoze ku mutima nuko bemanga ubwa mbere ko arabarundi. Ikigira kabiri kuba bemanga ko arabarundi yari intambuko nziza kugira ngo dushobore kubashigikira. Sinzi bo ubwabo umenga nta nguvu babishiramo mu kumenyekana mu Burundi, sinzi nimba batabibonamwo atakamaro babibonamwo. Bashaka kuba babona umenga ntaco vyo bamarira, none menyekane mu Burundi nzoshaka genda gukora concert kuri Van Beach bandiha 10,000 ninjiza miliyoni 5. Urazi aho hantu ntaguciriye biragoye cane. Je sinzi ko maze kubibona n'aba baririmbyi n'aba bavyifuza biragoye cane gukorera umuziki hanze y'igihugu cacu. Hama ngo umuziki wa ukorere hanze, hama ngo ubashe gufata abarundi n'ingoga na n'ingoga. Umuntu agerageza kwifatanye nakagerageza cane gose ni Adojo San. Adojo San aragerageza, urabona yuko umuziki kenshi agaruka kuwukorera ino kugira ngo na MT number 1 na MT number 1 bien sûr ni gake n'abantu bake baparvena gukorera umuziki hanze y'igihugu ariko umuziki ugafata mu gihugu cacu Burundi. Yes. So navuga ati naho bo bishiramwe inguvu si ikintu gito, si ikintu coroshe. Je nibaza kuba batamenyekanye suko bigoye, ahubwo nuko batabishizemo izo nguvu nyene kuko Adojo San na MT number 1 babaye ibimenyetso vyerekana yuko bishoboka ko muririmbyi avuka mu Burundi aba mu bindi bihugu bitandukanye ashobora kumenyekana mu Burundi. Je nanje kera nivyo nari nibaza yuko bidakunda yuko muririmbyi abahanze amenyekana. Birakunda mais c'est pas facile. C'est facile. Pas. Hari amafaranga birakunda. Amafaranga Cuba ego. Twaravuze cyane na cyane yuko impano yose ari faranga. Impano idafise amafaranga igenda nyene iracumbagira, sivyo? Ariyo ndabwiza ukuri kuronka bwa buryo bwo kugumugaruka nga mu Burundi, gukora ya matour, kuza gusorera indirimbo nga mu gihugu n'amafaranga Cubaba n'uburyo bisaba uburyo buboneka, uburyo bwinshi cyane n'inguvu nyinshi cyane. So hariya nkuko babivuga umuntu wese abari karakora. Kenshi umukozi mwiza ngo akora n'amasaha 28 wanashaka. Sivyo? Turaba gutegura ico kintu hama ucuza nga mu gihugu cacu Burundi uje kukigirira ya promotion usubire. Hariho n'abaririmbyi duhora twumva ugasanga ngo uyu muririmbyi abahanze ngo kandi aririmba ikirundi. Ugasanga ariko agira promotion kuri Buja TV. Sivyo? Ari ugasanga ya ndirimbo yiwe ntako atagira ntako atiruka kugira agire promotion, ari ugasanga abarundi aho kumumenya ahubwo bazijya ndirimbo gusa. Ni ofite igituma baje baririmbyi bari hanze batamenyekana mu Burundi. By the way dufise abaririmbyi bazi kuririmba bataba mu Burundi. Uri kurara ibihangange bifise ama technique nka ba Mudibu. Urazi Mudibu kungena ari gihangange mu bintu vy'umuziki. Uri kuraraba nk'aba aba bakobwa nariko ndakubarira, hariho undi mukobwa wa mu Bufaransa afise ama featuring n'abadaje umurundi kazi afise amamuko mu Burundi kazi.
nibihangange mu bintu vyo kuririmba hariya bafise 2 millions y'aba followers n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo ikintu gihora gituma nyamukuru nibaza ko gituma batamenyekana ngaha mu Burundi nikijanye na kubari nta importance babibonamo bariya barigishijwe bikwiye kudakora ikintu atanyungu kibonamo bivanye nuko kuntu biriya bihugu vyabo baba ariko barirukana umwanya cyane barigishijwe kudakora ikintu utabonamo inyungu so araraba akavuga ati je ngaha muri Canada ninakora indirimbo nzoshobora kuza kuyipresenta mu ma evenement y'ibikorwa biserukira Afrika y'indirimbo ziserukira Afrika komsa nzokwinjiza kanoti gafadika nzogira ibiki nibindi kuko uriko naraba benshi muri bo nk'uwo mpegeze kubwira benshi muri bo uwo mu Aiza benshi muri bo baririmba indirimbo zifise agatushe k'ikinyafrika cane barimba indirimbo zifise agatushe k'ikinyafrika bezo ugasanga n'ibihugu bariko baranabivuga mu benshi muri bo narumvise banavugamo n'ivyo y'Uburundi bakabivugamo mu ndirimbo zabo mugabo ukabona umenga ino nta muntu numwe abazi je ndazi yuko umunsi dotangura tuzoza mu kiganiro ca explosive nibaza wa munsi dusanzwe tuvuga ibintu bivyo mu mahanga ku munsi wa gatatu kuko baramaze kubimenyera ariko mercredi turiko tuvuga ibintu bimwe vyo mu mahanga umunsi twakizanye tukabereka n'indirimbo zabo benshi azokwifuka mu maso avuga ati what abana barundi n'abarundi tutazi tu vois ariko bo ubwabo ntibabona akamaro ko kumenyekana ngaho iwacu ariko kandi jewe kubwanje burya ndabona akamaro kuko vuke maze kubona muri bo ugukunda igihugu bakwiye kwiyaranja igihugu kikabamenya bien sûr kubera igihugu kibamenye bizokubaka izindi mpano ntono kubona kuko nice nico kintu twame tuvuga ko no musi wejo generation the next generation canke generation ikurikira yubakwa na generation y'ubu ego bajya baririmbyi bacu baririmba neza gusumba n'abandi bari ngaha mu Burundi cyenda bivutse benshi muri bo baririmba no gusumba bari ngaha mu Burundi nibaguma biyinspira ku batabishoboye bazohava bibaza ko ariko ho tugeza kandi hari abandi bantu dufise bo twokwigirako tukwigira ko tukabona yuko hari umuziki ukaze uryoshe so nibaze yuko bakwiye gusubira kwiyaranja baze barimenyekanisha no mu Burundi baze mu media tour baze indirimbo zabo kuri za Buja TV bagerageze no gukora ama collab n'abaririmbyi bacu bagiye batandukanye kugira ngo tubamenye bien sûr kuko collab ni kintu cyambere umuririmbyi ashobora gukora akimenyekanisha handi hantu sibyo nimba Double J hirya ejo yarasohotse agakorana na Jose Chameleone nabuze abaganda nk'igihumbi bamaze kumenya Double J umurundi Double J kashoboye kwazi kuririmba so navuga ati nabajya baririmbyi bari hanze na cyane ko hajya hari n'amashure Cubaba hari n'amashure yigisha umuziki niyo mpamvu uvuga ati baririmba neza bien sûr so bazanye izo mpano bagafatanya n'abaririmbyi bacu byo shikana abaririmbyi b'abarundi cyangwa umuziki w'u Burundi ku yindi urona uvuze ikintu c'amakorabo tutanga karorero kuri umu Young Speed uyu muririmbyi asanzwe mu gihugu ca Amerika yaririmbye indirimbo ni babampere benshi ntibanamunsi ni indirimbo ntibabampere ubu nyene no kugurura nimero nkavuga ati ni babampere yaririmbye nande ndazi ko ari benshi kimwe nariko ndakubwira usanga indirimbo iramenyekana ariko umuririmbyi ntumumenye Young Speed uko biri kose nubwo iryo nzina giwe ritamenyekanye hariho bake barimenye mugabo kandi vu que yarafise budget afise peut-être n'ubundi buhinga kuko umenga arase n'ubuhinga muri production akaza kubisangira na bano barundi bene wacu vyatumye turonka igikorwa ciza mu Burundi voilà vyatumye turonka indirimbo nziza nka nibabampere ntushobora kwibaza nibabampere yagize impact nini ya last year umwaka uheze yabaye indirimbo nini mu Burundi yatambwe ahantu henshi yakoreshejwe ahantu henshi n'ubiracari hit song mugabo sukuvuga ngo hari gihe bano barundi bacu batari kuvyishoboza gukora ijya collaboration nk'ijya bonyene kuko bwa mbere Young Speed ndazi byaramusabye amafaranga menshi cyane abaririmbyi bose nimba yagiye arabariha akariha video kwa John Elart akariha audio yakorewe mu studio bashika nk'abiri bakagenda kwa One Way bagakora bakagenda kwa X Factor bagakora bakagenda hehe bagakora ama makeup bagakora n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye
ni ibintu biza kuba vyerekana yuko uno muririmbyi yajezanye budget bari abaririmbyi bari hanze ikintu badusumbya twebwe abaririmbyi bari ino ni budget barafise akanoti kaya kanoti bakwiye kugakoresha kubw'iterambere ry'igihugu akoro rya industry y'igihugu nkuko Young Speed yabikoze bakagaruka kujya ba DJ Lewis babikoze bakagaruka bagasubira bakarondera abaririmbyi bo mu Burundi bakabaha ama collaboration kugira ngo jewe kubwanje mvuge banabaduze canke banaduzanye kuko bose barakeneraniye kuri izo mpande bavuga ngo no guhanahana n'ubumenyi by the way bakagira partage yo guhanahana ama experience umwe wese abafise urashaka uzorabe indirimbo iyo ikozwe n'abaririmbyi irimwe abaririmbyi benshi iraryoha cyane gusumba kubera haba hagiyemo experience nyinshi zigiye zitandukanye so dutumira abaririmbyi bari hanze bashoboye kibaba abanyempano bari hanze y'igihugu cyacu Burundi bashoboye baze basangiza ubumenyi abaririmbyi bacu b'u Burundi n'ubwo buryo kugira ngo duteze imbere industry y'umuziki wacu jewe nibaza yuko ibi nitwabikorera ko igihugu cacu kizobandanya gitera imbere reka twinjire mu yandi makuru nice sky na cyane ko dufise amakuru menshi twabateguriye ndanabibutsa kandi ko mu gihugu gumana na Buja TV mu kandi tubazana indirimbo zasohotse muri no somene mwitoreremo zitatu za mbere zabaryoheye gusumba izindi kuri ubwo tuzaza kubona iya mbere tubona iya kabiri